jewe cinagomba ndababwire ni gusa twipresente abo turi. Premièrement nagomba kubereka uyitwa Brice Icigumije ni fondateur w'iyi Tesa Event. Hama CEO ni jewe nitwa Billy Iradukunda. Hama marketing itwagwa na Raisa Uwimana. Hama Darlene ngira muramuzi sinda ndamuha presente. Darlene na ni event manager. Hama ujya ni Cedric Nkurunziza akaba ari mu design. Hama uyu Kente niyo mwungere nawe akaba ari muri communication. Hama ndasubiye kubashimira vraiment ko hano mwatwitavye. Hama pour plus d'informations reka Darlene abandanye ababwira ibikurikira. Mwaramutse. Kiswahili, Kirundi, Anglais, Français. Tukisema Anglais mutajibi. Mwache byene. Turabashimiye cyane kuba mwatwitavye ndasubiye kandi kubashimira. Ni nahayo Darlene uko musanzwe munzi. Umukunzi wanyu mwese, umukunzi w'abantu bose, cyane cyane umukunzi w'abarundi n'Uburundi. Tesa Event mwabimbagije mesha ngumambaza agapira ngo Tesa ni iki ni Tesa gutesa kujya ku Kirundi. Ikintu gitesa, ikintu gitovye, ikintu kigezweho, ikintu gisa neza, ikintu gikeye. Tesa Event rero ni groupe yatonga ari groupe WhatsApp isanzwe uko mutubona twese ngaho turi muri famille. Yatangiye ari groupe ya WhatsApp isanzwe dusanzwe turyoherwa dutesa turyoherwa tuja mu birori bitandukanye twitaba ibirori by'abandi. Hama mu nyuma turavuga tuti pourquoi pas iyo bonheur twama twiha twebwe nyene tutoyisanzaza n'ahandi tutoyiha ko n'abandi bantu batoza kuryoherwa kubera ibintu twebwe twateguye. Tuca tuvuga tuti reka tugire Tesa Event. Turarondera izina tuvuga dusanzwe Tesa groupe ya WhatsApp isanzwe tugize Tesa Event na twumva karasona karatovye na kantu nyene gatesa. Tuyita Tesa Event akaba ari navuga ko ari entreprise ije kugira ihinduka muri event. Ndazi muca mumbwira kumwe bamuvuga ati bose nuko baza bavuga mu nyuma bigahera. Oya twe yamarasuko twarayigiyemwo twaritavyiza abandi twarafashe umwanya ukwiye wo kubona novuga ubunenge wo kubona ikibuze. Turageranya n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye ingene ama evenement akogwa turabibona turaronka ama experience atandukanye. Turavuga tuti pourquoi pas tutogerageza kuapplika ivyo mu Burundi. Tumaze kubivuga turavuga tuti reka rero tugire Tesa Event ari twebwe mubona ngaho imbere dufashijwe na mwebwe n'abandi bazokifuza kudufasha kugira ngo dushobore gufata evenement yo mu Burundi tuyishire ku rundi rwego. Tesa Event yamaze kubabwira abayirimwo nabamwabonye ngaho imbere umwe wese mwamaze kumva ico asanzwe akora. Apart y'ivyo tuzokora iki tuzokora gute tuzokorana nabandi. Ico tuzokora ni ikintu citwa evenement. Tugomba gukora evenement ku rundi rwego novuga tuve muri evenement yo kubona yuko evenement ni juste kuryohera abandi bantu tugire evenement yo kuryoherwana n'ababa baje tugira ama evenement yo kumva yuko iyi evenement ibaye ndaryohewe na wewe uraryohewe. Hama bizogenda gute tuzokorana n'umwe wese azoba yifuza gukorana natwe. Ça veut dire uwari wese yifuza gukorana natwe tuzokorana nawe uwari wese yifuza gukora evenement dukorana natwe tuzokorana nawe muga osi natwe bwe tuzotegura ama evenement yiwacu. Kubera iki Tesa Event ni kubera twarababajwe natwebwe na Covid vraiment. Byaratubabaje ngene twari tumaze iminsi turyamye atakintu na kimwe kiriko kirakogwa. Rero tutireka dusubire tugaruke tuje muri mood dushira abantu muri mood ubuzima bubandanye Covid ntibandanye hagarika ubuzima bwacu. Hama kubisigaye twabahamagaye ngaha tuba presenter Tesa Event twongera tuba presenter ikirori gitesa turi mu gukora ariyo Halloween party ariyo izoba so samedi. Pour plus d'infos kuri Halloween party Bruce agira afashe ababwira ingene iteguwe ababwira hizobera n'ibindi bikurikira ingene bizoba bimeze. Merci. Akoze. Bon, je suis Brice hanyuma najana babwire nishure ibibazo biraho. Qui, quand, où, comment et pourquoi twagize iri event. Premièrement, qui a organisé ça? Nitwebwe Tesa Event ngo mutubona je dushushe comme mubona twambaye amarimba turi très focalisé. Très focalisé. Bon. Hanyuma bizobera here bizobera ahanyene kuri Tokyo Business Center hehe précisément aho kuri parking. Yo parking yose izoba iri occupée na matente ama podium n'ibindi bintu. Urumva tout simplement bizobera ngaha kuri Tokyo Business Center sangapi bizotangura 18h top masaba rundi murayazi gushika 23h.
hama biteguye gute mu bisanzwe dufise ibintu byinshi twateguye hazoba hari amastand yerekeye iby'amamaji, amastand yerekeye ibintu by'amacocktail, amastand yerekeye Halloween, amastand yerekeye ibintu by'abaririmba, abatamba, eka ahantu hose hazoba huzuye ahantu hazoba hasa neza vraiment nkuko mubibona tuje gutesa ngaha kandi vraiment tugize neza kandi muzogaya. Hanyuma kubera iki twagize iyi fete mu bisanzwe jewe nariyumvira ko yuko mu buzima nkuko Daniel yabivuze kwari coronavirus biragoye parce que abantu benshi bamaze iminsi bari wabo na kimwe bagira cyane yumvira ko tugira ikintu nosema ko yuko tubabaye ko tumaze iminsi n'imisi tubura abantu kuri coronavirus nivyo ko abantu benshi baza ko yuko iyi fete misanze Halloween yeke abantu bapfuye mais c'est pas ça le cas. Ubisanzwe ugiye hanze cyangwa muri Google umugiye ama recherche asanzwe ugiye muri détail par détail ubona ko yuko Halloween gucélébrer la vie des gens qui ont déjà tu vois bagiye hariya kandi rero tuvuga gutya kweri iki tudafata iyo initiative yo gufata iyo Halloween tuyigire ga twist tugire gucélébrer abo bantu bagiye au-delà kama bazi ko muri iyi minsi abantu benshi baragize ingorane hanyuma twashaka gufasha igikomeye cyane nose no gucélébrer iyo Halloween ni nko gufasha abana mu barabara WBSP kubera iki parce que nabo nyene n'abana batishoboye kandi babuze abavyeyi babo duca dufata initiative yo kubafata ku mugongo kwika abavyeyi babo n'abandi bantu baba oncle batante babuze babizira ngene bimeze umva dufata initiative yo kubibukira kandi gufasha abandi bantu batishoboye tu vois c'est ça le cas iyo Halloween hanyuma nivyo nashaka kubabwira hanyuma murakoze gerageje kumwunganira ku byo yavuze ngerageje kumwunganira gato no kubera ko twariyumviriye abantu benshi turababazwa n'iyo umuntu agiye me turafise ukungena ucume ngo turamwibagiye akigenda twebwe igituma twayigize Halloween ni kugira ngo twibuke ducelebre ubuzima bwa bamwe twamanye bagiye ducelebre tubibuke bakiriho kandi la plupart yabo hari abagenzi wasanga turyoherwa na nico gituma no muri mu byo twateguye hazobaho umwanya wo gufata umwanya tubibuke tuzofata umwanya umwe wese ahazoba yaje yitavye yibuke uwiwe yabuze hama tuba rendre hommage tubasabire no kumana bien sûr kuko umuntu yubuze umuntu birababaje muga non plus umuntu numubura kugira ngo uce umwibagira nico gituma no mu gatondo yababwiye tuzera muri YBSP aho tuzogenda gufasha abana basaza muri YBSP batifa bantaho nikora abana bitirirwa barabara ko ntabana bo barabara bahari tuzogenda kubafasha twifatikanye nabo twibuka abavyeyi baba barabuze n'inshuti hama ku mugoroba tuze tubandanyirize ngaha aha nivyo twari dufise tuje kubabwira nivyo twababwiye ko tunyarutsa umwanya uriruka sinzi ko ho bari ikibazo ubwa mbere na mbere nico gituma ava twari twagize ide yuko vyo bera ngaha hejuru aha turi mugabo turabona c'est un endroit itari aéré neza bikwiye tuca tuyimanura muri parking avec des précautions z'amatente au cas imvura yogwa ni endroit iri aéré bizotworera kugira abantu mugerageze gutandukana kugira ngo dushobore kugira ama mesures de barrière aussi masque obligatoire kubazoza hamana y aura des désinfectants sur table on essaiera de le faire kubyo bwuko umuntu wese ari kuri table bibagiye gukaraba amazi nko mwinjira ajya mwabibonye bashobore gukoresha désinfectant hama buze kwinjira ni kubona oya mu bisanzwe nagukiriye mu bisanzwe nashaka kongereza kuri ibyo aje kuvuga Darlene mu bisanzwe kugira uronke autorisation yo kugira ibintu bimeze nk'ibi biva ku rwego rwa kure bien sûr twagiye kwa Maître de la Ville twamusavye uruhusha na plan yose twamuhaye avuga okay mubifashemo gute n'ababeshi hazoba ama précautions adasanzwe ngaha nosema ko yuko hazoba aba bodyguard aba security n'aba police barabakuyuka abantu bose bakurikiza amategeko zo twashize ngaha ahantu hose hazoba umutekano kandi hazoba n'ama précautions hose kandi ibyo ni obligatoire muri iyi minsi ego ni obligatoire masque udafite tuzomuha ya free ama sanitizer azoba ari ahantu hose kandi vraiment tuzogira tout non possible kugira ahantu vraiment habe 1000% abe ari sécurisé birinde coronavirus hama kuvyerekeye amatike ante naho ni nko kwagusa muga ni nko kwagusa bon ni nko kwagusa parce que toi dushaka kwagusa mugabo tugize kwagusa tuka kakajaga ko mu Burundi mu bantu benshi abasume nibi nkuko navuze azori sécurité idasanzwe ngaha bon azoba amatike atandukanye ya 10000 ya 25000 n'indi ya VIP ngaho tuza kwa information ko yakunda afise ngaha
hanyuma bivana nka wowe ushaka kushika ko nakibazo ndamatike non c'est pas free, you have to pay for the insurance. Kandi kuriha ni nko kwagusa kubera ko itike ni 10,000 muri 10,000 harimo shot ya tequila. Yego. Ibintu byinshi. Umva ko ari kwagusa n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Hama tike izo turagabanya 25,000 pour 3 personnes. Hama batatu bose bararonka shot ya tequila. Umva ko ari nko kwagusa. No kuryoherwana turyoherwe. Donc utaje ntuze wibanire. 10,000 shot ya tequila. Tunaziuza ka 8,000. Maana kuna ngia ku 2,000. Civil. Urumva ntuzo kwibanire kwinjira ni nko kwagusa. Hama 25,000 azoba harimo shot ya tequila kuri abo batatu. Hama aussi ikintu bagiye kubabwira umuziki uzoba uriko uvuzwa na Chagi Hangange DJ Cut Loose from Runtown DJs. Nazo ariko aravuza umuziki kuri uwo munsi. Hazoba hariho abatamba batandukanye. Hazoba hariho bamwe bagimiriro. Baraziko bijana na Halloween. Bamwe bagimiriro aba acrobat n'abandi bazoba bahari Raisa tuga kwijambo nubijeje ko. Je précise si Halloween ni Hallow Week. Hama igituma twayigize nariko ndabisigura neza ndibaza ko nta numwe muri twebwe atarabura umuntu kandi wabuze umuntu birakubabaza muga osi uragira zijya souvenir ugira z'umuntu souvenir ibihe mwabanye nawe agihari rero twebwe mu guserebra tuba turiko turibuka tuko turamuhanda hommage kuri wa mwanya mwiza twabanye nawe akiri muzima akiri kwisi nuko mwibuka ntihenze même chez les catholiques on célèbre cette journée. Bakatolika hari umunsi le journée des morts hari ababishoboye bagenda ku mpanda canke hano haba hari imva bakabasengera nuko bahanda hommage naco gituma mu kuhanda hommage tutabaye egoiste twariyumviriye vy'imva mutima bajya abana babuze abavyeyi bo muri YBSP dusanga hari abana bitirwa bibarabara mu gatari barabara tuvuga yuko uwo mwanya mu gatondo tuzohera kugenda gusangira nabo uwo mwanya mwiza nabo tubafashe kugira ashobore kwibuka abavyeyi babuze wa mwanya mwiza w'abana n'abavyeyi hanini nibaza ko twe ntitwayifashe nko guhimbaza urupfu kuko urupfu niruhimbazwa rurabisha twayifashe nko guhimbaza ubuzima bw'abacu twabutse. Surtout ça une période on sort d'une période où on a perdu beaucoup de nos membres de famille. En tout cas, la plupart des Burundais ont entendu quelqu'un qu'ils connaissent qui est décédé à cause de la Covid. Donc c'est pour ça en fait qu'on a voulu sortir de cette situation qui était assez compliquée pour célébrer la vie qu'ils nous ont laissée et aussi leur rendre hommage. C'est ça qui est très important. Ubisanzwe twebwe nk'umuwamone twitwa Tesa Event urumva nitwofata tuje kugira ama evenement ama evenement dasanzwe niyo evenement vraiment iratwe kwisi nko bivuze mu West iratwe hose kwisi hose twavuze gutya reka tuyifate no seulement nitwibutse ibintu bibi kuko tushaka imitima yabo yamaze kuba frustrated yamaze kumera nabi ushaka biga bikomere basafise bike abasi tubishemo joie nkenya basi tu vois tubashiremo tubahe akanyamuneza banezeye kuko uwo munsi ngendo 30 mugabo tu vraiment c'est ça vraiment on est pas faire ça vraiment on va faire tout nos bitwaje neza vraiment like we are here for that cyane kuvyerekeye kugusha amatike mu sorry kuvyerekeye kugusha amatike mu bisanzwe on a déjà commencé umva hari amaposté twashize ça fait une semaine déjà hari amaposté amafiche harimo amanumero yacu urumva ukeneye ushigira commande tugusanga huri ndinga kuri Tokyo 3e étage kuri Tokyo restaurant et bar tuza zinga ushaka ya VIP ushaka ya 25,000 ushaka ya 10,000 nous-mêmes appelle-nous on va y être. S'il vous plaît. Numéro 0. Ego on a quoi on a tegoué 62 87 14 23 karibu mwese amikini kinashaka kongera ko ngasinzi nashaka kumvuga ko yuko nashaka gushimira Tokyo Business Center no sema tuzogira ngaha iyo Halloween ikintu gikomeye cyane gose inogira so kandi ya Tokyo bar et restaurant ça c'est aho turi hazoba inauguration no VIP bazokwicara ndayimeze neza cyane hanyuma kandi ikindi kintu kimwe no ngaha kuri Tokyo Hotel hejuru shash urumva
hari ibintu tuzoga by'amajeu bazotsindira amabufe ngaha batsindire kandi n'amahoteli n'ivyumba urumva yes ibyo byose biri mwitike umva mwitike ni ngatombora mu bisanzwe nitombora ofete mwitike mu bisanzwe ushaka gutsindira nk'ibintu bya 100 ngaha umva c'est toi qui vois c'est toi qui vois hazoba bien sûr tuzokina Squid Games twari twavyibagiye ibintu byinshi tuzokina Squid Games mugatwe ntituzoca ngo unaniwe tumwico ya uzobitora mumvise hari amabuffet hariho 2 nuits ou 3 nuits muri hotel hariho n'amafaranga hama uzoba yananiwe nawe tuzomugirira ntuze ya Halloween iteye ubwo c'est ça on va pas vous tuer mais on va donc ni shaka nibijya twavuze Tesa event ntituje juste pour événement isanzwe tuje kuryoherwa na namwe tuje gukura abarundi muri mood y'ukurira tuje gukura abarundi n'abandi baba mu Burundi muri mood y'ukubabara tubumvishe yuko life goes on like ubuzima burabandanya tureke gucika intege tureke kuguma tubabaye mugabo tubandanye turyoherwa sinzi ko ari ikindi kibazo